niki rero umujene yokora kugira agire icyo akoze muri kubu kigihugu ciwe canke cya communauté yiwe? Ni byinshi cyane. Abanyapolitike batari bake bati ugwaruka ni Burundi bwejo wamayinka. Wamuga uno munsi rero reka turabire hamwe kugwaruka by'ukuri ari Burundi bwejo gusa canke none munsi harimo. Mbega bavuze ngo ugwaruka ni Burundi bwejo uno munsi bakahakuramwo nta kintu kiba cinyegeje inyuma. Karibu rero mu cigwa twahariye ugwaruka. Ubundi niwe twanye tukivugana ubundi munsi turiko tuvugana ku bitangaza Francine ariko arakora ducisha mu ico ca Burundi bwejo ati Francine we yaramaze kwa Burundi bwejo byaraheze. Ni Burundi bw'uno munsi. Ni Burundi bw'uno munsi Francine kubera ko ariko arahesha ishusho ryiza igihugu cacu. Ejo ho kuri kuravuga ejo azoba yashaje. Umukuru w'igihugu aheruka gutanguza icese ibikorwa by'integuro igenga amatora y'2025. Iryo tegeko ryaremejwe mu nama nshingamateka, ariko kandi iri tegeko abashingamateka bamwe bamwe baravuze yuko rifatira amaboko imugongo ugwaruka, ko rirenganya ugwaruka, ko atakibanza rihugwaruka na nyarijya ugwaruka ariko gwinshi. Aha rero umuntu aca yibaza ati none bagabo umukuru w'igihugu c'u Burundi yaremeye rirarengana kandi avuga yuko ari umugenzi w'ugwaruka. Mumbabarire ivyo sinobiduga ko cane. Hari n'igihe umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ibintu yiteburira abantu bagaca bagira ngo ni ibintu biri seriye. Reka tubanze tubumvisha ijambo umushingamateka yashikirije ariko arerekana amakenga yuko ugwaruka ruriko rurarenganywa. Kaduha ijambo noneho Honorable Salvatore. Murakoze nyenetega ku makano kanya. Ego naje nagira ngo shime cwe n'abandi integuro y'ibwirizwa ariko shikiza amakenga afisenya kwa mushikiranganje. Ibwirizwa nizo ryubatse neza kandi yisunze ibwirizwa shingiro, naho hariho Honorable Frazi yavuze yuko umukenyezi hari ingingo zimukumira mugabo turazwi ne ryubatse turumenye umukenyezi arafise mu kibanza gikwiye 30% birimwo, ariko umuntu asomye neza kitonda turabona neza yuko haba kuri ibi by'intonde canke mu bindi bibanza bivuga ibitigiri by'abaserukirwa ngaha muri ibwirizwa bajanye n'amatora tubona umengo iri bwirizwa nta kibanza riha ugwaruka. Sinzi rero ivyo biruko mu gihe mubona kino gihe leta isirikare nyinshi bari mukuru w'igihugu itasiba kugaragaza ikibanza ihugwaruka haba mu gushigikira imigambi y'ugwaruka. Murazi yuko hashizeho ni banki y'ugwaruka kandi na nyinshi bari mukuru w'igihugu n'umunsi yitwa umugenzi w'ugwaruka. Nkenya kwa mushikiranganje mbona yuko ugwaruka rushobora kutazo kwita amatora ku rugero twifuza ko rero yuko umengo nta kibanza rufise muri politike. Murakoze. Aka kantu ngomba yuko mukanariza mukumvirize neza wamayinka. Kubera ukuntu afasha amajwi kumbure ntimuza kukumva neza ariko nakantu kumvikana. Umushingamateka aje kuvuga, umukuru w'inama nshingamateka yaciye abwira umuntu ari hafi yiwe ngo umvuwo nawe ivyo ariko arazana. Voilà. Mukumvirize neza birumvikana naho harimwo ibiriko birasuma, ariko kuravye video neza iryo jambo rirumvikana cane naho yarivuze ari kure ya mikro. Nimukumviriza ako kantu. Nkenya kwa mushikiranganje mbona yuko ugwaruka rushobora kutazo kwita amatora ku rugero twifuza ko rero yuko umengo nta kibanza rufise muri politike. Murakoze. Nibaza yuko kumvikana. Yaravuze ati umve uwo nawe ivyo ariko arazana. Umuntu yaravuze kuvyugwaruka, avuze akarenganya ugwaruka ariko ruragirirwa, avuze ukuntu ugwaruka iri tegeko ritaruha ikibanza, aca yivugira ati uwo nawe ivyo ariko arazana abasha. Murumva akantu kayemwe? Murumva ukuntu abatama badufata?
umushinga amateka yarabajije ikibazo nk'iki ngo umvuwo nawe bashinge naducangira umvuwo nawe ivyo ariko araza nabasha aka kantu nikaryoshe na gatoya je nibaza yuko ata muntu ugwaruka numwe aka kantu konezera kabisa. Dufate ko warungitse umuntu mu rubanza kanaka ngo aje kuguserukira atwaye ijambo ryawe aba ariko ararishikiriza bagaje bavuga ngo umvuwo nawe ivyo atuzanye mwobasha umvise ca ciyumviro cawe ariko bakivuga ku ibintu nk'ibi iyo ariyo komantere bavuze aho wevyo kunezera. Uwo mushinga amateka vraiment yari yigoye ariko aravuga ati ebagabo je ndabona yuko ugwaruka gwarenganijwe iri tegeko nta kibanza riruha ngumvuwo nawe ivyo ariko aratuzana mwonani. Ukeneye kumva akajambo neza woja ku rubuga rw'inama nshinga amateka kuri YouTube urabe igihe bari muri ibi bikorwa vyo gutegura ibwirizwa rigenga amatora. Aka kajambo ukumva ku mwanya w'isaha n'iminota 46 n'amasegonde 41 uzoca ukumva. Ngombye kubereka yuko twebwe ugwaruka atari twebwe twifatiye uburenganzira bwacu mu ntoke, nta muntu azoza kubudusereva ku meza ngo mwebwe ugwaruka nimwe mugezweho, nta numwe. Nguvu wona wena nivyo ariko aratuzanamo. Aka kantu narakumvise ndavuga nti aka kantu abatama baratuzanye kabisa. Bo imbere yuko tubandanya reka mbanze ndabereke ikintu bita ugwaruka. Mu ndabire igihe bari mw'ivyo birori bitegura iryo tegeko rizogenga amatora, mu ndabire ico bita ugwaruka. Uru n'ugwaruka. Mu ndabire uyu muntu yaragerageje arafotora ico bita ugwaruka ata muntu numwe aruvanze. Mu ndabire nukuvuga ngo amatora atagwaruka ruyitavye amatora ntiyobaho. Abo batama bagiye gutora canke gutorwa bonyene amatora twovuga yuko yabayeho. Ngumvuwo nawe ivyo ariko arazana yerekanye ukuntu gwaruka ruriko rurarenganywa, ukuntu atakibanza ruriko ruraronswa. Je nibaza yuko umuntu wese w'ugwaruka atari umuntu anestezi yagiriye nabi iza yarasinzikaje, nizera yuko iri jambo ritomunezera. Oya, aba batama kweri bafise ukwikunda kurengeje urugero. Bibiliya irabaza iti mbega imitongano muri mwebwe iva kuki? Imitongano muri mwebwe ntiva ku kwikunda kurengeje. Voilà. Umushinga amateka yariko abariza ugwaruka muri rusange. Ntiyariko abariza ugwaruka rw'abasenere, ntiyariko abariza ugwaruka rw'abasenedefdd, ntiyariko abariza ugwaruka rutari mu migambi. Oya, yariko abariza ugwaruka gose. Nibaza rero ko twebwe ugwaruka mu butandukane bwacu nabo anestezi iza yaragiriye nabi, nibaza yuko twohaguruka tugaharanira uburenganzira bwacu tutaravye ubutandukane bwacu. Bo wirabiye neza ngaha abantu bariko barakubitika cane gusumvya abandi niko gugo gwaruka nyene. Uravye nk'abantu bari kuri iyi mirongo ugwaruka ni bice 95 kwijana niyo bariko barateseka. Hari uwo mpinyuzaga abantu b'Imana ngaha. Voilà, izi ni ngorane ziriko zirashikira ugwaruka. Ugwaruka gonyene gwategerezwa kuja hariya mu nama nshinga amateka kubera ruzi ingorane ruriko ruracamwo. Bakavuga bati no iri tegeko ntiripasa kubera twebwe niko turiko turamirwa nabi, iri tegeko ntiritworohereza ibi nibi kubera abo bantu boba serukiye ugwaruka babazi ingorane ugwaruka ruriko ruracamwo. Aba batama nabo izi ngorane bazizihe ko bigira mu mavewiti ibiyo vyugaye agaklimatizera ari kose n'imvura iri kwiragwa ntibamenya yuko imvura iri kwiragwa. Niyo baca bivugira ngo guva ivyo bintu ariko arazana nani. Iri jambo n'ukuri ntiryantevye neza kabisa. Kumbura umuntu riza gutemba neza atubwire muri komantere. Yo reka nsubire ndabibutse bwa butumwa buruhura bwa patiri.
Imana itabara bayo, Imana iza guhagarara mu bidutera ubwoba, ngidushigikire, itumara ubwoba, mu vyatuboshe ngitubohore, idusubize umutima mu nda. Itume dusubiza umutima mu nda, itugarurize umunezero kuko Satani yarawunyaze. Satani abandanya wutunyaga. Iyi nkuru nziza rero yaratangajwe kera mu Misiri. Isirayeli iratahuka ihagarikiwe n'Imana, ica muri byinshi cyane ariko irashika. Reka natwebwe nyene ushatse kwakira Imana ngo imubohore azotaha. Mbere ababishatse baratashe, barajabutse muri ya Pasika ya Yezu Kristo, Pasika y'Umukama. Aleluya. Nimukitinye rero, Imana iradukunda cyane, iratuzi mu izina ry'umwumwe. Imigambi yayo kuri twebwe ni imigambi myiza cyane, nk'uko umuhanuzi Yeremiya abivuga, imigambi y'amahoro, imigambi y'urukiza. Twisuke kandi twigane Yezu na Mariya. Umumarayika yakeje Bikira Mariya ko ari intore cyane, ko yashimishije Imana, ko anengesereye ubutore bw'Imana, si gicuga, ntagenda arazungeta. Mu bagore bose Bikira Mariya n'uwa mbere, kadasa umugore nk'abandi. Amajambo rero twumvise araremereye cyane, n'amajambo ahambaye, amajambo y'inkoramutima. Na Yezu nuko nyene arazwi ishinga nuko ishaka rya se ryoranguka. Ntiyaje gukorerwa kw'isi, mbega mw'ijuru hari ico yarabuze? Kw'ijuru yari gukorerwa cane n'abamarayika mbere. Ntiyaje kwiyemera ku bantu, yaje kubatera intege. Ntiyamase kw'iteka ryiwe ryo kungana n'Imana, ahubwo yaragamburutse aragiyambura kugira ngo aje ku rugero rwacu havuyemo igicumuro, kugira ngo dusange aho turambaraye, aho twaguye, aho tuboheye. Kubera ivyo Pawulo atubwira ko si yaciye amuha izina rirengeye ayandi mazina, ni izina ry'ubutwari rirengeye ayandi mazina yose, ku buryo izina ryiwe ariryo twambaza ubu, izina ryiza turihabwa n'Imana. Dushimire Imana rero yaturungikiye umwana wayo ngo avyagwe na Bikira Mariya. Ni iteka rinini mu kwemera. Uyu munsi turiko turasubira mu kwemera ngo yihaye umubiri mu nda Bikira Mariya, turapfukama tugaca bugufi kuko ni nyene icubahiro yaratamaje mu isi. Ni ijambo ritubwira ko Yezu Kristo ashitse ku isi, yaremwe ngo Imana yirangurire umugambi wayo kuri twebwe no kuri bene wacu, ahuri, aho muhira, aho ku kazi. Naho tuba dutegera vyose, Imana izovyirangura, izomenya ingene bigira. Naho tuba tukiri bato nka Bikira Mariya, Bikira Mariya yari umuyabaga cane, Imana izodukoresha. Ugwaruka ntigwitinye rero. Nukuri ubu butumwa bwa patiri buraremesha. Ugwaruka rero muri kino gihe, naho abatama bariko baradufata nabi, nimwitinye, mwikura ubwoba, maze duhagararire uburenganzira bwacu, ntihagire ubutwaka. Ibwirizwa shingiro rirabuturekurira. Ibihugu biteye imbere vyagiye, eka mbere n'ubiko bitera imbere kubera ugwaruka. Ugwaruka nigo rwinshi, nigo rubangutse, nigo rufise inguvu. Rero aha sinokwirirwa ndahateba. Ntihagire n'umuntu yisuzugura ngo ntaco yoshobora. Ntihagire umuntu yisuzugura ngo ntiyoba umushinga amateka, ngo ntiyoba umukenguza amateka, ngo ntiyoba umushikiranganje, ngo ntiyoba perezida. Oya! Kofi Annan yigeze kuba umunyamabanga mukuru wa ONU, niwe yavuze ati, nuri muto aho utorongora abandi, ngo ntiwategerezwa gukekeranya ku bushobozi ufise bwo gushobora gukora ivyananiye abandi. Nukuvuga ngo izi ngorane mubona, nimba babatama zarabananiye gutorera umuti, ntibisigura yuko ugwaruka zoca zirunanira. Kofi Annan ati, mwebwe murashobora gukora ivyananiye abandi. Ese ugwaruka, ese umujene wese yokumva yuko ivyananiye abandi wewe ashobora kubitorera umuti? Ese twokumva yuko ivyananiye abandi twebwe kino gihe dushobora kubitorera umuti? Mandela ati, kazoza keza kari kugwaruka rwacu. Ati nk'uko bamwe muri twebwe tugomba kurangiza kariyere zacu muri politike. Ati aha rero ubu ugwaruka niko rutegerezwa gufata ibintu mu maboko. Ati ugwaruka niko rutegerezwa guhaguruka ngo ruharanire amahoro n'ubumwe mu butandukane bwago.
ati kandi rugerageze rutore inzira irushikana kw'iryo hangiro. Ese urwaruka rw'abarundi muri rusange rworengera ubutandukane bwago rugatahurira ijambo Mandela yavuze. Amajambo nk'aya kw'abarongozi bacu mbona ntayo wopfa warabumviseko. Yararose ibintu, yarubatse amazu, afise amahoteli, agendera mu modokari nziza nziza, afise ubutunzi burengako. Mugabo naho abarenze imyaka 60 aguma agira ati nije nkeneye kuja imbere, ndahakeneye, iyi ntebe ndayikeneye. Ugwaruka natwe nibatureke twigeragereze. Uburenganzira ntabwo woduha, mugabo ni twebwe dutegerezwa kubuhagurukira, ni twebwe dutegerezwa kubuharanira. Mbega ugwaruka ni Burundi bw'ejo canke ni Burundi bw'uno musi nejo? Reka twumve ingene aba bajene babivuga. Mbe umujene wari wese yakuze yumva abwirwa ati nibwo Burundi bw'ejo, ugaca umengo bariko bamubwira ati wowe burarindira ko hari n'ukuntu dukura, uracari muto, genre reka kuja muri ivyo, reka kibire uracari muto. Ugasanga hari ikintu birema mu muntu muri rwagwaruka ati ndacyafise umwanya. Est-ce que hoba hariho danger face y'iyo comportement yo kubwira umuntu ati urwaruka, donc ivyo ukora uno munsi birafise répercussion kuri ejo hawe canke hejo ha generation yindi iri inyuma yawe, face à cette iyo attitude yo kubwirwa ati uracari muto, reka gukora ibi, naho umujene face à ce comportement yogira gute? Alors d'abord c'est un leurre pour moi. Uno munsi twiretrouva dufise des générations de jeunes burundais wisanga ata responsabilité nimwe bafata, parce que batinye bamaze toute leur jeunesse batinye autour de biribalize. Twimvira ejo ni vraiment ejo, twama tuzi ko ejo bizoshoboka, peut-être ejo bizogenda uko. Akarorero mu manza zacu z'ikirundi wiretrouva abantu ata responsabilité nimwe bafise. Ndiko ntanga akarorero k'imanza, mais bon fata amasura yose ndiko mvuze imanza ko yarundi naziko akunda imanza cyane. Umuntu avuga ijambo à quel âge mu kirundi? À 40 ans ou à 30 ans? On fait 40 ans. J'espère qu'on ntihenze. Muganda biskara imyaka yigiwe imbere gatonya. Parce que ata responsabilisation nimwe babaha hakiri kare, ukiretrouva umuntu yarakuze ntaco yamariye, haba no muri communauté aturukamwe. Parce que nyumenga nejo jewe si uno munsi nejo mari imyaka yose bakurindirije responsabilisation. Du coup wumva umenga nyalo nako ndakubwira ngo nejo. Muga et pourtant nous avons des histoires de succès muri le sens mu Burundi. Il y a des notamment notre héros de l'indépendance. Baba abantu à la vingtaine bisigura ko uwo muntu yabaye yitahuye, niho basunikira urwaruka kumva ko nuno munsi ni kubu niho action yawe iri pas ejo. Du coup ibyo byose birica la responsabilité umuntu yumva ko afise na sens ya redevabilité yiyumvamo iratakara. Umuntu n'umunsi umujana mubwira uti mbe ko ibi bitegegwa imbere kabati je nta opportunité nanonse, ico naco ni kintu nkwiye kubwira abajene tungana cyangwa bansumba cyangwa bari musi yanje. Opportunité nta numwe ashobora kwiduha, nta numwe anabijejwe kwiduha. Twebwe dufata opportunité, nta muntu numwe azotuzana ku isahani nk'uko mwanza yagatasi voilà ngo hengi vraiment ngo ashingo jako. Voilà, nta muntu numwe azoshobora kuduha opportunité ngo he namwe abajene nimuje ko nimwinjoyinge. Oya, ibi rero nibaza yuko vyo kwigisha urwaruka. Si Burundi bw'ejo, ni Burundi bw'uno musi. Ni Burundi bw'uno musi nejo. Umunyapolitike rero ntashobora kuvuga ngo mwebwe rwaruka muri Burundi bw'uno musi. Avuze ati muri Burundi bw'uno musi, za nyungu ariko araharanira muri ya myaka yiwe acazibura. Nico gituma cavuga ati ivyo muri ko muratuzanamwo nibiki? Kuko nta numwe abishoboye, ni wowe nyine kuja kuyitorera ukayigira iwawe, ukayitegura neza, ukayifungura.
hama nejo ukayitegura kugira bize bikwerere neza. Iyo niyo tuvuga responsabilité ya kubu abajene bakwiye kubamo gusumba ko barindira ngo ejo ucanke kurinda ko baguha opportunité. L'opportunité ne viendra jamais. Ni ukwiye kuyifatira ukakoresha ingufu ziwawe ukayitora mukayikora icyo ushaka. Bo nibaza yuko yumvise aka niko karyo kacu. Nimba ufise imyaka irenga 18 urashobora kuba ico wifuza cose. Ivyo nturindire kuzovyiyumvira ejo, vyiyumvire uno munsi, ahubwo ejo uzobe uriko urabikoreramwo. Nico gituma tubwira urwaruka duti nimuze tubahe inyigisho z'uburongozi kandi tuzibaha kuri gusa ku buntu. Tuba tugomba yuko nabo bashobora kuvamwo abantu bikimazi. Igihugu cacu rega tuzogiteza imbere twebwe nyene. Igihugu cacu tuzogiteza imbere. Gizotera imbere bivanye na twebwe nyene. Ntose ngaka karorero kari hagufi sinko Francine. Ariko arihangira imyuga yiwe ariko ariruka kandi birakomeye cyane. Kandi yarize. Mugabo nukuvuga ko umuntu wese naho twize so kuvuga ko dutegerezwa kuja gukora ubuzi bw'ivyo twigiye. Ubundi niwe twanye tukivugana ubundi munsi turiko tuvugana ku bitangaza Francine ariko arakora ducishamo ico ca Burundi bwejo ati Francine we yaramaze kuba Burundi bwejo byaraheze. Ni Burundi bw'uno munsi. Ni Burundi bw'uno munsi Francine kubera ko ariko arahesha ishusho gize igihugu cacu. Ejo ho uri kuravuga ejo azoba yashaje. Azoba yashaje. Nk'ugwaruka nka wewe usanzwe uri muri uwo muce w'ugwaruka hariho kugira ngo ugwaruka rundi rugenzi rwawe bwumve ko kugira ngo rushikire ubwo Burundi bwejo bwa mbere na mbere wavuze ko ruhera uno munsi barafise ingufu bariko babwirizwa gukora ariko nejo igihugu kirabakeneye kuko niyo bazoba bari indongozi canke bari mu bantu bafata ingingo hariya hirya canke hino. Uno munsi nka wewe nk'ugwaruka ni akahe kajambo kumbure woterera urundi gwaruka kugira ngo duse n'abarangiza ikiganiro mu ntumbero yo kumva ko ubwo Burundi bwejo babwirizwa gukoresha ingufu zikomeye kugira ngo babushikire. Bwa mbere na mbere imbere yuko ntera kama ugwaruka rugenzi rwanje nagomba nsubire ngaruke kuri za nzego zitandukanye zirabwa zikurikirana ivyo gwaruka duhereye ku nzego zirongoye igihugu mbere tunasaba n'umukuru w'igihugu kugira ngo yumve ko ugwaruka ariyo fondation y'igihugu badushigikire barondere ibishoboka byose kugira ngo natwe tugire aho dushitse. Ahandi ngatera kama ry'amashirahamwe y'ugwaruka. Amashirahamwe y'ugwaruka tuyabone kuri tele. Haza dusanga iyo turi hadufashe dukorane nabo tubaterera ivyiyumviro rega turabifise. Tubabwira aho tugwaye n'abantu noneho barabivuga mu Kirundi ngo uja gukira ingwara irata tutabaratiye aho tubabara ntibashobora no kumenya ingene bodufasha nibaze badushikire. Hanyuma ngatera kama rero uko gwaruka rugenzi rwanje kugira ngo nabo babone kure d'abord babone kure nivyo umwanya ivyo twigiye tutarabironkera ubushobozi bwo kubishikamo twe turarondera ico dukora kandi twiteze imbere kandi bizoshoboka gusa ingorane dufise ni imwe mu Burundi twese ugwaruka kubura imitahe umwanya rero tutararonka imitahe amashirahamwe atandukanye ashoboye kudufasha nadushigikire. Bo reka ndangirize ngaha mugabo ndangirize kuri kano kantu. Ugiye kuraba neza Imana mu kuturema yaturemanye ibikwiye. Iyi mitahe turiko turavuga yuko tudafise ejo bishitse tukarenguka imbere y'Imana. Imana ikatubaza raporo y'ivyo twakoze. Nimwiyumvire tuvuze ngo Mana twarabuze imitahe yo gukora vya bikorwa waduha. Murumva yuko Imana yojumararikwa. Imana mu kuturema yaturemanye ivyo dukeneye vyose. Yaduhaye ingabire zitandukanye, iduha n'ubwenge. Voilà. Imana iguhaye une vision. Imana igushizemo ikintu, iguha na provision. Ikintu rero ahanini ugwaruka kitugoye nuko
abenshi tutaritahura ngo tumenye aho dufise inguvu, ngo tumenye ingene dushobora gukoresha ivy'Imana yadushizemwo kugira ngo tubihindure bimwe bishobora kudufasha kugira ngo dushike ku ndoto zacu. Bara iki n'ikindi cigwa gihambaye twabemereye mbere ko tugiye kuza turabategurira ducishije kuri ya shene nshasha. Ubwa mbere tuzofasha abajene kubanza kwitahura, ubwa mbere kubanza kumenya uti mbega je nahamagariwe iki, nshobora gukora byose? Oya, hariho ibintu nshobora gukora mu buryo budasanzwe. Voilà, mbega nobikora gute? Ni gute ivyo bintu nobivyaza umusaruro hanyuma ngashika ku ndoto zanje? Turifuza ko ubuzima bw'ugwaruka mu myaka mikeya bwoba bwahindutse. Ntituri ugwaruka gwejo gusa, ahubwo turi ugwaruka guno musi. Ingorane turiko turacamwo uno musi natwe turafise uruhara kukuzitorera umuti. Umuntu azosubira kutubwira ngo mu rugwaruka gwejo, muri Burundi bwejo, uwo muntu haba hari ikintu cinyegeje inyuma yavyo, haba hari ikintu cinyegeje inyuma yayo majambo. Abagomba kukubwira ati wewe uno musi nturimwo, oya, wewe uno musi ntukore kuri uyu mukate, wewe uzoshikirwe ejo. Voilà, haba harimwo ukwikunda rero. Imana yo mwijuru nibampezagirire mwese. Reka twibandanirize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ijuru ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Atagwaruka iterambere ntirishoboka, atagwaruka amatora ntashoboka, atagwaruka nta kazoza keza igihugu gishobora kugira. Namwe niko mwaba mubitahuraga yemwe? Murashobora kugira ico muvuze muri komantere zanyu.